ikinira mu Buyenzi. Okay. Ego turakina division turakina division ya 4. Yego. Hanyuma turakina ndavayo. Ntangura kugira kurondera equipe to mukaza. Niyo naciye ntangura gukinira muri gukinisha abana banje n'abandi. Niyo twatanga gukinira Ngagara nari bakomeye. Bari bakinyi bakomeye cyane. Baragiye gukina hanze. Hariho witwa Ngama Emmanuel. Wow, abantu baramuzi Ngama Emmanuel. Abdurazak Fiston. Fiston nawe yaciye mu mingi wawe. Wow. Yaje ngaha turi muri 3e division. Avuye gukina kuri stade mu Buyenzi. Muri 4e division. Yari umwana afise wikigangi. Nakomeye wa mwana gati. Kandi ari muto kandi. Okay. Mu bakinyi ba kera byari bikenewe kuko barakora. Barakina amakipe akabaha akazi cyangwa abandi ukamengera bahembye neza bamerewe neza. Nta bivyukene bwariho ngo bitare yamyikomeye. Hariyo Inter, hariyo yego cyane Vitro na Inter. Zo zari zikomeye cyane. Niyo yitwa Mukaza. Hariyo kina mu amafunsi aho mu Nyakabiga. Niyo nashingumamo. Okay. Abakinyi bibuka mwakinanye babaye abakinyi badasanzwe. Ico gihe mwakina abo barabaye. Ico gihe mararezimo nuko benshi bapfuye. Nawe nta nakimwe bo nibisanzwe nta simaka ngo babakihari. Indere twarakinanye. Turiko tugira amantene muri première division. Ico gihe nari muri deuxième division. Ego ba modera. Ego bari bakinyi bakomeye cyane. Okay. Na general narabasonera cyane. Ntosenya twamubona uko yaraturusha gukina. Muvala. Okay. Mudeyi. Bari imbere yacu. Yego. Hi guys, twese umeze neza cyane. Twe tumeze neza, twitwa Black TV. Kuva muri Black Bingo Entertainment twizera ko rero mumeze neza cyane. Amamo tunatumirira kuba mubana natwe mu biganiro bigiye kuba bitandukanye. Tucisha kuri ino channel yanyu. Kenshi tuvuga kuri bijyanye na sport, umupira w'amaguru, volleyball, zose muri rusange. Ariko kandi tukanaca no mu bindi bitandukanye birimo igize ubuzima bw'igihugu muri rusange. Kano kanya rero mbibutse ko Jenny Twangabire Lionel Pablo ndacari waho ni nyene ndayace kamwe kandi n'uwitwa OB Albekaze igira neza kuri kamera yacu. Ariko nkwibutse yuko ukwiye gukora subscribe cyangwa sabone biterwa n'ururimi telefone yawe irimo kugira ngo uze kwame uri wa mbere aronka notification mu gigana cyose gisohotse bari wa mbere wo kibona. Iyo ukibonye rero ugira gute ugisangiza abagenzi bawe kugira nabo babone butuma twashatse gutanga tujaho umukeneye ko tuja tubabwira ibyo mukeneye ko tubabwira kuko dukeneye ko mumenya byinshi bitandukanye. Kano kanya rero turi muri bibliothèque bivuze ko turi mu bibliothèque kuko twatembereye umuntu wo muri kahise azi byinshi mu mupira w'amaguru ndetse kandi ari mu byinshi yakoze ndetse na byinshi yabonye ariko dusangiza byinshi mu byo yakoze muraza kwa mubyumva ariko kandi ugira bibegire gute bize kwa bibigisha mwe muri ko muri kano kanya abandi bamazigiye bariko barakora mushobora no kubyigira kugira ngo bizotume mugera kure cyane. Reka rero ndaza kumuha umwanya no kugira ngo tuganire byinshi cyane ariko imbere y'ivyo araza kubandanya aza kubanza kwanza abanze twakira ndetse anaduha ikaze aduhera ikaze mwebwe kwa dukwira kuri Black TV. Ubwo reka mbanze ndamuhe ikaze twidondore tunakora musabwa mbere na mbere. Ndabaramukije. Twidondore akazina ashaka gusanga ari mu buzina akazina k'ubuyizi mugabo kaduhere ku mazina nire tuko turavugana kuri kumurisha kuri zacu kuri mbonesha kure nitwa Nsengiyumva Ildefonse. Okay. Banyitanye kese muri football. Niko banyita. Ubwa mbere na mbere kubera ikinyikese barankunze bakakunda ibyo ndabaganiriza ibyo mvuga ibyo nkina. Aho kazina sinzi bagakuye bakanshira kuko ndakagumye uko. Nyikese Ildefonse yavutse Nsengiyumva yavutse ryari 1960. Karo kanya mfite imyaka ingahe? Ninga 1960 ubu ningahe? 64 imyaka 34. Umupira w'amaguru ninde? Umupira w'amaguru ninde? Dore muri karere yo gukina ninde? Jewe mu karere ntuze mu mupira w'amaguru
natanguye gukina muri Nyakabiga Sport muri ijya ekipe yakinamwo Nyakabiga Sport yaciba Prince Louis. Okay. Niyo Prince Louis igura. Mwamubwiye mata gukina umupira w'amaguru? Ndakina umupira w'amaguru. Umwaka matangiye gukina k'umupira w'amaguru mwamuhibuka? Muri 1982. Imigwi mwaciyemwo uretse Nyakabiga Sport yabaye Prince Louis nihe yindi migwi mwaciyemwo? Nta migwi myinshi naciyemwo. Nakinye muri Nyakabiga Sport hanyuma mugabo kubera umwanya Igitega nca mfashe ekipe ya 3e division. Okay. Kuri stade stade ya Prince Louis kera Prince Louis. Mwakina ku nimero kangahe? Nimero 6. Nimero 6. Ubwo mwari umukinyi wo muri Median umwe bita umumiriye akasi imipira. Mu rugendo rw'umupira w'amaguru mwarangije gukina umupira w'amaguru mumfise imyaka ingahe? Narangije vise 80 n'indwi. Niho warangiza umupira w'amaguru ukina umupira w'amaguru? Mugabo sinarangije. Okay. Narangije gukina umupira w'amaguru kuri stade. Okay. Mugabo nacenja muri equipe corporative. Yitwa Mukaza. Ari yakina mu amafunsi aho. Mu Nyakabiga. Ninashingumamo. Okay. Abakinyi bibuka mwakinanye babaye abakinyi badasanzwe. Ico gihe mwakina abo barabaye? Ico gihe malheureusement nuko benshi bapfuye. Nta na kimwe bo nibisanzwe nta simaka ngo babakihari. Indere twarakinanye. Turiko tugira amantene muri première division. Ico gihe nari muri deuxième division. Ego ba modera. Ego bari bakinyi bakomeye cyane. Okay. Na general narabasonera cyane. Ntosenya twamubona uko yaraturusha gukina. Muvala. Okay. Naba Mudeyi bari imbere yacu. Yego. Mwaragize amahirwe yo kuja muri mu guserukira gihugu? Oya. Na amahirwe nagize uko nacenje kwiga Igitega. Ico gihe cyanyu mukina imigwe y'icicaro ca mbere yari komeye yari nkiyihe? Hariho Vitaro yamyikomeye. Hariyo Inter, hariyo yego cyane Vitaro na Inter. Zari zikomeye cyane. Tariki ikindi gice cyo mu iterambere ry'umupira w'amaguru ari ushobora gusanga harimo uvuga ati hari abantu bakera bashobora kuba barafashije, hari abakinyi barafashije kugira ngo bagere ku rwego rwiza. Mu bakinyi bakera byari bikenewe kuko barakora, barakina amakipe akabaha akazi cyangwa abandi ukamengira bahembye neza bamerewe neza. Nta bivyukene bwariho nk'ubu. Abakinyi naciye mfasha ico gihe ntangiye gukina mu mantuzenya equipe corporative. Naciye ngira equipe y'abana ntangura kuja ndafasha rero. Equipe wayicita gute? Hari equipe twise ya mbere natanguye kugira yitwa Interpetrol ikinira mu Buyenzi. Okay. Ego turakina division ya 4. Yego. Hanyuma turakina ndavayo. Ntangura kugira kurondera equipe yo Mukaza. Niyo naciye ntangura gukinira muri gukinisha abana banje n'abandi. Niyo twatanga gukinira Ngagara nari nimutse je mu Ngagara. Okay. Abakinyi twovuga ngo bashobora kuba badugiye iwawe cyangwa bashobora kuba baraciye mu minwe iwawe, tubona n'agashimwe kari imbere abantu bakabona kariko certificat de reconnaissance les joueurs de Mukaza FC décerne son certificat de reconnaissance à monsieur le président Sengiyumva Ile-de-France alias Nyekese. Nibiki byanditseko ariko akagashimwe nako karavuze iki Nyekese? Agashimwe rero ubonye n'abakinyi nakinishije ndi mu guheza. Okay. Kariyeri.
nibo rero baciye baje hamwe bariyorganiza baca banzanira agashimwe. Ivyo byose mubona banyandikiye tusa nibo. Abakinyi rero nakinishije bakomeye. Bari abakinyi bakomeye cyane. Baragiye gukina hanze. Hariho witwa Ngama Emmanuel. Wow, abantu baramuzi Ngama Emmanuel. Abdurazak Fiston. Fiston nawe yaciye mu mingi wawe. Wow. Nawe yarayagaritse no munsi kuri kunyamakuru ca Akiza Sport yavuze ko agarutse ukine mu guseruka igihugu intamba mu rugamba. Na Fiston nawe yaciye wawe. Wow, nshaka story ya Fiston abuze koko niwe kano kanya mere bitere w'intama mu rugamba w'u Burundi. Amaze gutsinda Burundi ibitsindo byinshi. Zirimaze gute igihe Fiston wamufashe ryari mwamenye na Fiston ryari? Fiston Abdurazak ya Jino avuye Kongo. Sana na mukuru wiwe. Yaba ntuze baba nko mu Buyenzi. Hanyuma uwo mwana ndamumenya ngiye entraînement ngaha ku kibuga ikibuga cyo kuri stade. Okay. Iyo ngaha mu Ngagara. Hama aca arankunda aca araza ndamutwara. Ndamushira muri equipe yanje. Okay. Ico equipe nakira twatanga gukina kuri stade. Muri equipe nyine ubona imeze nk'iyasambutse ko iyo equipe yaraho imeze nk'iya ntuze ya kibuga cyarahombye. Iki kibuga cya Federation cyo ngaha kuri ntuze niki kimbera Société Nile cyo kuri Société Nile niho hatangura gukina. Okay. Niho natanga kumujana. Biranumva ko kiye kibuga ushobora kuba warigeze kuronka isoko ryo kucyubaka ibya kiye kibuga byemeze gute ko ushobora ko ari umwakinira abantu bataze babarutse vuba. Tarakajya kiye kibuga cyo imbere ya Société Nile na kiriya cha Stade Ntwari bimeze gute navyo nikiyo cyatangiye imbere y'ikindi? Ikibuga cha Société Nile cyatanguye kera iki c'Intwari nejo bundi. Rero ico kibuga mwe mwatangiye kina kwiga cyo kuri Société Nile. Yego Société Nile. Okay. Ic'Intwari ni cyari bo barafrekanda kukigira ngabo ni cyariho. Okay. Aho rero jewe barampapoje gukora ico kibuga kuko abasida Afrika bagikinirako kimeze nabi arakajagari. Rero baca bavuga bati iki kibuga kimeze nabi cyakinirwa ko n'abanyafrika yewe. Yes, bari baje ngaha gufasha igihugu cyagihe hari ryari cyagihe aba muri South Africa bazino ubwo abantu bari cyo gihe baca bavyibuka cyane ndabizi. Urumva rero baca barasaba ati kibuga ari kibi reka tukikore nta mahera tubuze. Okay. Baca barabura ingene babitangura. Barabura uwo bagiha ngo yikore, barabura ingene bogikora. Barabura forme bogifatamwe. Baca barambona. Baca sinzi umuntu yabarangiye. Ico gihe mwe mwakora iki? Jewe na cende bakorera. Okay. Ico gihe moya ndavuga muri masanze muri aba engineer. Bakora kubaka. Yego. Rero bakica ahantu uja droite na ruguru na hanyuma rero baca baraza barampropose bati ico kibuga tugire devis. Chandagenda nagira devis ndabazanira. Okay. Yego. Devis cyo cimbere ya Société Nile. Yego. Ndabazanira devis miliyoni 30 menga. Sari 30. N'amajana hejuru. Hanyuma bara ico gihe umwaka wibuka ico gihe wayo devis 30. Hari ryari gabasha. Njengera ni kuri ntuza ariko ni kuri Peter Nkurunziza bwa mbere. Okay. Hanyuma rero bati turemeye kuguha amahera kora. Ndababwira ni mugabo notangura. Okay. Nimusabe muri federation cyangwe ababijejwe bamenye ko ngiye kubaka ikibuga. Hama baragenda bagiyeyo uwo muntu yaraba association yahajya arabagora ngo nibanze mu amahera. Nabo rero ivyo amahera ntibavyumva bavuga bati bari baje gufasha ubwa mbere na mbere. Tuje gufasha igihugu. None uwo muntu atubwira ngo amahera tumuha amahera agiriki. Umva baje kugufasha nkuko kubakira inzu abantu bavyumve. Habaje bwo ati kugira mu nyubakira inzu banza mu amafaranga. Abasida Afrika bicarana kumva. Basha barigira. Wewe mwapatanye baguha akazi. Babwira bati uzoca ukora devingi iyo tugiye kurondera amahera. Okay.
hanyuma rero miliyoni 30 n'amajana bamaze kubagora baca barampamagara bambara bati none gasha twagira tugwakaze ne tugire gute baratubujije ingene tugwakaze iyo devio iyo stade watanze yari stade imeze gute ugomba ko stade imeze gute yari stade nagira nsubiremo terrain ndayikore neza nkuremwe bivu birimo hanyuma ndagira neza nyene aneta abantu binjiremwo bakine umupira okay hanyuma byose David n'abagiriye bari bayishimye ubona harapunya wase gusigura ivyo uzokora okay urumva bari babishimye twavyumvikanye hanyuma rero baca bavuga bati rero ko vyanse uko mugabo twari twagushimye twagomba guha akazi none ko bigenze uko ntangorane ati urahengera haze ukwezi uzocuza kuturondera tukujane turabe aho toguha akazi okay hamba mpengera heze ukwezi bashwanshira mu modoka tuduga iwanyu imwaro yego dushitseyo tuca turinjira hari ahantu hari ikibuga batiraba iki kibuga urabeta yacu hari mwaro cyangwa ndabesha haciye kirekire birumvikana kuvyuka n'ibyo biba byoroshe hanyuma rero ndaraba ico kibuga candagira devi naho ne baca barampa amahera miliyoni 35 nizo wacubatseko hanyuma ndazana abakozi ndagira byose ndakora barandiha turahezanye kuri icyo kibuga tubacaye kuri iki kibuga cy'Ubujumbura ikibuga cya FFB ico gihe cyari kimeze gute cyari kibuga kimwe ivyatsi ndakubwire cyari nka kibuga ciwanyu ruguru okay kikira c'imwaro kuri centre bidunduri ibiki kwa utaza ucubaka neza kugira abantu bazokine nyene bamerewe neza ico gihe stade Intwari nayo yari imeze neza stade Intwari ntiyari bwatangure ico gihe ntiyari bwatangure rumongo ico gihe imigwi za interefc niho bakinira kuri stade FFB ngaho imbere Société Nile birangirira stade itigeze yubakwa unyuma yaciye yubakwa stade Intwari stade Intwari yubakwa ariko ya indi FFB ntihavuye ngo yubakwe oya ntiyubatse kuko barabujije bayubaka okay abagomba kuyifinansa barabanki kuko tubira kuri Fiston Abdulrazak yari umukinyi watanguye wamfasha akiri mutoya niwe wamufashe gushika hagera ariko aduga mu migwi yo ngaho ino mu Burundi wavyakira gute nk'umwe mu wamufashe kugira ngo agire ku rwego rwiza urumva naramudugi mbona naramukinishije hanyuma mu nyuma twari muri 3e division mfasha ka micro kegereze ngaho kugira ngo abantu bavyumve neza twari muri 3e division kuri ya division nyene yo kuri yo stade okay hanyuma acara Kongo okay ajana na mwene wabo agiye Kongo rero sinzi ukuntu ntozenya yamukurikiranye afuye mbega yitwa nde yatwara federation ntozenya yari agiye hanze yitwa nde ashaka kwamekana ko dukuyana ashaka kwamekana tuja twibutsa naco bitwaye mbega hanyuma rero acara mu Ntwara yari muri Lidiaridik wari muri Lidiaridik yari president yari muri komite ya Lidiaridik acara mu Ntwara hama rero nje guburana amaze gukina nka match okay none je mwantwaye mu kinyi gute ko mutamusavye tugiye kira muri equipe yo yari yaye ico ifise akina muri equipe yi iyo nyene Lidiaridik mugara mukinyi voke marandura yego yapfa niwe muntu haye hama kubera yakora muri federation ntako namuntu ari kumwaka byari bigoye cyane bica bigumuko nyene hencha kubera ndi mu sportif sindi ncengiriki ncadabire kuko Fiso nyuma yo kubandanya atera imbere ubwo yarigeze yiyumvira avuga ati ngaruke kuraba eri defense nk'umuntu yandeze yahora aza kunda aba vraiment aza kunda abahanga mugaburira nkamufasha nkamuha amahera yakeneye yagasubira kuri stade nta kibazo twari dufitaniye n'ubu ndavuga nyuma yo gutera imbere kuko igihe wamuha hari kera
nyuma yo gutera imbere nako nimwe makiri dufise mu Burundi yakinye mu equipe menshi hambavuye ko ari mere bitere w'intama mu rugamba nimwe makiri dufise yatsunze mu equipe menshi agize ya hano iwacu ndetse nayo hanze y'ugu cyane amaze gutera imbere asohotse hanze dusura kuza kuraba muhira yego yaravuye gukina mu Barabu acaca ngaha turaramukanya hanyuma turasangira yego hanyuma ati mperekeza ndakwereka inzu naguze yaguze inzu hajya haruguru hanyuma rero turajana arambwira ati nzokubwira urabica umfasha mugabo munyuma ntiyaronse umwanya ciye guma hanze wavyakiriye gute akweretse inzu yaguze umwana wafashije kuva kiri muto akweretse inzu yaguze akwiye muri cyakino wamufasha mwavyakiriye gute goce cyanezere vraiment amaze kugura inzu inzu hajya nyene ikiriri ndavuga kameme umuntu azuteye imbere wavuze ati narareze ibikura narahetse umuntu umwana yisimbiza aramanutse hasi kandi mashabwa na Fiston Abdulrazak ubu nta mwanya ronka sino twari kuvugana nta kimwe kibi tuvugana kibi nta kintu na kimwe nzi ko nabi naje naco ndamuzi ko yamvuga nyene nka wa muntu iwarareze ko ari igihe umuntu arera umwana hamagiye akavuga ati akibagiriye yavuye bien sûr muguru mva wowe ko yaza kuvuga ati ndakwereka ivyo naguze kiniki abandi bakinyinga Emmanuel Fiston Abdulrazak kandi bakinyi bandi abantu bazi nabaye ni benshi kweli ni benshi bamwe baciye baja hanze abo wibuka ariko turavuga abo wibuka abo nibuka nga hari witwa cyari dufate bakiniye nk'intama mu rugamba ntuzi kiniye kandi umuhungu yirabura gucya yahora kina muri Kenya mwibagiye kina muri Kenya yahora kina muri Kenya bari Rwanda kini Rwanda yari yaje nabone muri aba bana ni Musa Omale no kuterere musanze jitse mva nabakinyi benshi barancanga mu mutwe wari benshi cyane harawe ko bakina kano kanya muri mushiro cyambere hani wacu bakina intama mu rugamba bandi baciye mu minwe ziwabo ashe mu cyambere bo nibashi bo urumva ko nacinda nabiheba kubera nene yaranyononesheje ndabiheba sino barakinyeyo benshi yego mu gihe cyanyu umupira w'amaguru umeze gute ugiranje n'umupira wa kano kanya mu gihe cyacu umupira w'amaguru wari mwiza kuko abantu barawukunda barawushikira ukinywe warabona abantu benshi bagaheba n'ivyo bari gukora bakaza kuraba match ivy'ubu rero urabona ko umenga ntibifise ntaco bifise kuko urumva abantu umenga ntibabikunda iravuga ko mushaka kuba muri mwafashije mwamakinyi bakiri bato wangahe wacawe kwa dukano kanya barimo Ndishimiye Yusufu Nyange nawe yaraciye mu minezi wa Yusufu Nyange yaje ngaha turi muri 3e division avuye gukina kuri stade mu Buyenzi muri 4e division yari umwana afise wikigangi akomeye wa mwana gati kandi ari muto kandi wa mwana avuga ngo arakurana igikuriro hanyuma araza asanga turakina hanyuma arakunda ekipe yacu aca agumaza umukoca aragerageza kumukinisha hanyuma amukinishije abona ameze neza ariko akiri umwana muto ya mugabo yakiri umwana muto yavuye muri 4e division urumva rero mugabo yevuriwe cyane ni umwana yaguma doza ugwego cyane yego namumaranye saison imwe ariko naratangaye keshi yarutana nabo namaranye saison 70 barusha gukina abarusha gihagararo abarusha ubwenge abarusha n'ubwitonzi nico gituma Imana yamufashije aratera imbere amaze kugera hagize karokanya n'umukinyi adasanzwe marasiye kubana yamuvugana naho nyene n'ubu hirya hejuru ari ngaha bambe twaravuganye ku telefone kuri telefone mwaravuganye twabonye abo yamenyereje nako abamumenyereje bamutunze muri lisansi zibiye bararose amafaranga batari bake mwararose nyema mwararose mwabyakiriye gute nk'umumo wo mwareze mbo yaciye afashanya
nabo bakinanye baca baragira utuntu bandungikira ko narabashimiye yego Imana ibateze imbere. Muri rusange nk'umwe mu bafashije abakinnyi batari bake wavuze ngama Emmanuel mwavuze Vista Abdurazak n'abandi benshi harimo na Nyange Yusuf na Nerachi One kandi bose mugaye byo kuvugana nike kintu nka coach Nyakese Le Defense wamye babwira bagendera ko ico gihe n'ubu kibabwira abo ugifasha nabwira discipline n'ishira imbere. Okay. Discipline cyo babwira igihe cyane aho mwakinira aho amakipe anyara akomeye ico gihe ugiye kora bibuga byari bikomeye ico gihe byari bingahe Bujumbura? Nta kibuga na kimwe no kubwira ngo cari gikomeye kuko nta na kimwe cari cubatse neza. Nta na kimwe cubatse neza. Oya abantu babikinira kuko byari bibuga nk'abyo bibuga bya ruguru. Mugabo abantu barabikunda arabarorera barabikunda kubera bararorera bakaryoherwa abakina bari bafise bakina umupira tukanezerwa. Okay. Uretse byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru turashe mu iterambere ry'umupira w'amaguru cyo nk'umwe muntu mukuru wafashije hari ikintu yuko warakoze mu mupira w'amaguru uretse ko icyo kibuga bitakunze dufate nka nabo bakinyi cyane n'abandi bakinyi ushobora kuba warafashije abakinyi nta mukinyi numwe ntafashije. Okay. Mubona kinishije bose nahabo bikubwira aba baje gushimira nabo bivuga kandi ni haje urumva ni bake baje ariko banga nka Fuad 5 urumva umwana wese ari ku ishuri naramusaba yuko yo kwiga neza. Okay. kandi ugize ingorane y'amahera naramurihira. Warabarihira amafaranga? Narabarihira. Okay. None itanokaniro gakoche rihari kwa president hari abapresident b'utwo turabona ukaza usanga afite umukinyi ugira ngo amuronke kinyungu kugira ngo amuprofite mukure kwizo nyungu z'amafaranga mu gihe mwe wumva kera mwabarihira ugasanga kino gihe abakinyi bagora pour dibo usanga mu president bise nk'abakinyi barenga nka 200 mbwa nta equipe nimwe afise byo ubu nitabantu ririhe kera mwe ko mwabigenza uko ari kubera iki? Ntibavuga yuko kera twabigenza uko twese. Jewe nari sinzi ngira nari nk'umwe babigira uko. Okay. Je nari yaranja nari mfise grand frère nawe yari president wa Prince Louis. Rero yarakunda umupira urumva yaranamfashe kugira mfasha abana. Nawo no muvugana none yakora umupira nawe nyine cyane nawe yakiye mu migwi yoretse president wa Prince nawe yakiye umupira evuze ngo famille yonyine nawe barakiye umupira muvuka amaja twebwe wavukiye je mvuka Uganda nayo ku kibuga niyo mpamvu kijya kibuga ihe kibuga ni nko nakivukirako kera igihe cyane kumenga si cyakera kya kibuga cyakera oya si cyavu nuko ubona cyubatse twayikinira ko gitubatse ante cyubatse mugakera yenyene mugabo cyari nko kuri nkigiro kuri stade niwo magikinirako kiriko igazo isanzwe ukuraba umenga ncitoke nta hantu hari ibibuga byinshi nike kibo cyonye cyagiharingira hajya hagufi mbo yego nisho ko cyari kibuga kinini abandi bakinyi sino iruhande kwishuri iruhande ikibuga gatonyi kwishuri cariho ikindi kibuga hari abandi bakinyi b'abanyaci bitoki wibuka bo mwarakora icyo gihe bari mwakina nabo ucibuka bariho basha bariho vraiment abito banzobona bariho baracariho no kubaho b'abanyaci bitoki yego bo tubana twavukiye hamwe tubana hari ubucibika amazina witwa Nzobona witwa Rungura bariyo kabisa bari banyaci bitoki icyo gihe tanye umupira mu bitoki byari bimeze gute abavyeyi banyu barabahimiriza mwabukana murabona banga muhira iwanyu iwacu twara abana abahungu babiri n'abakobwa batatu abahungu babiri mba mwese murakinye umupira w'amaguru cyane jewe abandi babikina hariho nka mutoyi wanje yarekinye umupira muri première division mugabo yaciye ajibura urumva
nta mwanya yaronse uwo nta mwanya yaronse. Hama umuvyeyi wanye nawe mukina umupira yavyakira gute igihe cyane? Mbaho marezuma papa nuko yapfuye kare. Mama nawe ako turavuga papa akihari yafuye yitavye mana mutarakina umupira. Mbaho ngiye tsatanga gukina mugabo urumva ntwari byo kwirondeza nyene byo kwina. Mama nawe yarasigaye tugiye gukina yashaka kutubwira ati rabi devoir muyikore ari gusekura imyumbati ari kugirana nimwabiheza muce muje gukina. Okay. Ntiyatubuze ntibabuze. Uravye ico gihe cyane hariho primaire mukaduga mwatawukira umupira mwiga nko mu wakanga primaire ico gihe cyane muravuye primaire mukina umupira urabandanije ariko uratinze uragira imyaka bwati umuntu ashingugwe umwubatse ryari? maze imyaka myinshi. imyaka niba ari mike si mike. Ku giti cy'iwanyu abana mwerutse wagize bakajya gukina umupira w'amaguru? N'ubu arakina. Abo? Ari muri Canada naho narakina. Arakina musa abana bangahe? Abana bane. Abahungu? Abahungu babiri abakobwa babiri. Wacugira nka papa wawe nawe? Wese wanje mugira babiri. Abahungu babiri umwe ni wakina? Oya. Babiri bari muri Canada. Nana akina umupira w'amaguru? Muri umuntu we ari Rwanda nawe narakina umupira. Akina cyo cyakanga division kanga? Yarakinye igira muri troisième bambe première division. Mugana we naca arabura umwanya. Numva byace biterwa n'ubuzima busanzwe icyo abandanizamo. Igihe cyanyu mukina muri ukinye deuxième division troisième division? Nakinye deuxième division. Chanja no muri troisième division. Gatonya. Nshaka igihe wari ufise abakinyi benshi baba Fisto, Abdurazak, Bangama Emmanuel n'abandi benshi nabaza batubwire muri commentaire abakinyi benshi bashobora kuba warafashije nko turabona certificat de reconnaissance ushobora kwatanzwe n'abakinyi benshi bari muri Mukaza FC. Igihe cyanyu mu managing abakinyi mufasha abakinyi ico gihe umupira muravye wari ubakiye kuki umupira w'ico gihe uba wafise bagikura? Nirabiye kuri jewe wari bakiye ku rukundo. Umwana ndiko ndamukinisha namufata nk'umwana wanje. Nkamuraba nkamukurikirana nkabona umwanya yakinye nkabona n'umwanya asaza gutaha muhira. Ashise muhira abavyeyi haraho twavugana cyane tuvugana mugabo urumva nabampejeje akazi kugira ngo nabo babandanye amashuri cyangwa iki. Abakinyi umaze kubaduza ico gihe amafaranga yarahari bararinga amafaranga cyangwa byari yantica ntikize nyene abakinyi kugibica cyane kuri jewe abakinyi hari gihe amahera bakinyi bacu naba amahera make ntiya nabone nsaye baba basaba bahaye nka ibihumbi 10 yabari menshi agaco gihe arafise agaciro kanini. Yego ko nanje abo twakinana muri equipe corporative baramfasha no mukuru wanje kamfasha kugira abakinyi abo ndeze ntibagira ingorane. Niyaza ko ni kimwe mu kidasanzwe ariko uravye ico gihe mwe mwafasha abakinyi mu warondera ko inyungu zimeze gute gufasha abakinyi kwa wari ubushaka wari wifuza iki? Jewe vraiment nifuza ko batera imbere cyane si inyungu zugira ngo nzoronka amahera. Navuga umunsi bazotera imbere ntibazonyibagira. Nibyo vyibi bakoze kandi nibyo vyibi bakoze. Urabona haje sije nabahamagaye eka canke je ntawe nagiye kuraba ngo urazumfashe ka narabafasha gusa nkanezerwa nuko mbona bamerewe neza bagakina bakinye neza byaba bikwiye kuri jewe. Biko biravuga ko Nyanga ashobora kugura mugwi avuzemo mugwi wa Interstar mwani byakunda kubera bwo ashobora kugura yaguze umugwi wa Royal Vision mugo bica cyambere mu Burundi. Mu byakira gute nko mukinyi mwafashije ageze kano kanageze muri mu Faransa gigura umugwi naho bitakunda umugwi wa Interstar nabyo mu byakira gute? Atagize ivyo ahubwo yo handesevye nawe ne yabaye kubera ivyo urumva rero mu gihe ugira ivyo bagize ikintu cambere ciza kuko arafise uburyo ushobora gufasha abana nawe
nawe Imana izobimuhembera ikora hagati ya Inter na Vitaro mwari mushigikiye ekipe ya jewe nari mu Inter wari mu Inter ntibyakunda ko ekipe ya Interstar kandi ari ekipe yakuza kunda urumva ko n'abamureza no mu Interstar nk'abantu bakuru muri Interstar umubyakira gute agira igure ngani byakunze urumva Inter kuyigura byari byo mugabo ntibizomworohera kubera iki bitomworohera gute bitomworohera uko Inter ndayizi ifise abantu ba kera bavuga ngo nibo beneyo bagaca baguma bayitirira ataco bariko barayifasha urumva gufasha baba bari kuyifasha nta buryo bafise mugabo bakanka kuyirekura ngo igende inje imbere ikorane n'abafise uburyo urumva rero aho sinzi nicigwa aravyiga uko bizogenda bigenze neza bizoba ari byiza Interstar kuva kera yamye ifashwa n'abanyamuryango bayo ahantu tutayize Interstar yari imeze gute kuva kera Interstar yari ekipe mu nyuma yatevye igakomera harazamwe abantu bafise amahera bayikunda abitwa ba Bondo wari umwumva mpanamwumva kandi n'abandi bashobora kuba mu bakora dukurikirana nabo nyine Bondo yaritwaye Inter umwanya munini niwe yitwaye neza kuko yavuga ati mbo umukinyi akina muri Inter neza kumuha akazi kuko we niwe atanga akazi muri bayita Setemo bayita Kotebu cyangwa Setebo yari apana Kotebu yapfuye nigeje urumva umukinyi yacamuha akazi agahembwa kumwisha ntabwo niba afise agashije muri entraînement yego umwanya ashaka Bondo ashakiye hama akaje akaronka umwanya wo gukina agakina neza kubera bakina n'umwanya n'amahera biravuga yuko ico gihe abakinyi ba Interstar Vitaro bahabwa hari imyaka bahabwa amamoto kugira ngo basinyize ekipe byageze kubaho Vitaro nayo nari ifise abamambre mugabo ntibari bakomeye nk'aba Inter ko Inter aho haziye Bondo ice yikomeza cyane kuri Bondo Interstar bakinyare baye gute barahabwa ingendeshwa by'amamoto washaka amamoto barayigurira yabaha akazi bagahembwa kumwisha yego bagakora nta kintu bari babuze nta mahera bari babuze nta rasiyo bari babuze yego hari imico bashaka barakigura bakagura icyo bashaka ku bijyanye ibyo n'umupira w'ubu muraba none muracafise amagara naho musa nuko muriko murisumbura gato iyo mugiye ku kibuga umuntu umupira kano kanya umeze gute nk'umwe mu bahinga ba kera bari bazi umupira wa kera umupira ari umubaci usubira inyuma yego kuko ibintu byose n'abantu babishigikira kubera ubifise ababishigikira bake ingorane cyo gito wasubiye inyuma igihe cyanyu haraboneka amashirahamwe ashigikira imigwi yego amasosiyete yego abo batwara iyo migwi nibo babiyaranje bakiruka inyuma y'amasosiyete akabaha ibyo bazifashisha hanyuma tukabona birateye imbere bitangorane igihe cyanyu mugikina muja kora umupira imigwi umugisa gihugu ntama mu rugamba uhuye n'ibindi bihugu bimeze gute mu gihe cyacu intamba mu rugamba ari ikipe ikomeye yego yarakina igatsindwa nko muri demi finale muga ntiyari intamba y'ubu intamba y'ubu igiye itsindwa numvise ngo intamba y'ubu itsindwa igihe cyanyu nk'ibihugu mwakina mukabitsinda byari ibya bakina bakabitsinda byari ibya ayo makenya none twari gukina Kenya ni muri gukina hoya nkaza iyo RDC z'Uganda hoya Uganda nta n'umupira bari bwamenye ibihugu byo muri Afrika mwibuka byarakinye kera Burundi bukabitsinda byo byari ibi abarabu mugabo twari batsinda difficile nabi abarabu nibo babagora twarashaka gutsinda 1-0 très difficile byagoranye nyene yego ariko muri Afrika bisanzwe iziza birabure za Cote d'Ivoire marakina za Senegal Cote d'Ivoire byari sanzwe
Byari bisanzwe nyene. Yego. Nuko Uburundi bukina na Kenya kano kanya. Eh. Kuri Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire tuvuye ko naho yadutsinda si nk'ubu ntiyabiturusha cyane. Ntimwagera muvuga muti gikuru no gutsindwa nta kindi. Ntiyadutsinda nk'ubu kabisa. Mwari hagararako. Yaba ari ikipe ikomeye yo ngaho. Iyo uravye ku gihagararo c'abakinyi ba Kenya n'abubu cyubona bimeze gute? Urumva byose ndabona ko biva ku kuntu kuvyitwaramwo. Oya nibangu kwako n'abakinyi baba bareha igihagararo. Igihagararo. Oya abakera bari bafite igihagararo kinini. Ariko urumva n'abubu bokina ingorane aho ziri ni organisation kuko urumva sinavuga ko bari bafite organisation nziza. Okay. Ko twadutsinda umwe none tugitsinda. Nane kubgaho nk'umuhinga nk'umwe mu babaye umupira wa kera urabona haburi iki kano kanya za federation bokuri iki kugira ngo tungere kuba kumwe mwari muri kera. Habura abakurikira umupira kera. Okay. Bagakora mu mufuko bagafasha abana bakabafasha. Ubu rero baravubura iki kibafasha nico gituma umupira wasubiye inyuma. Ubu barabikibafasha. Ubu abana bisa na ahubwo bashaka inyungu yo gusamba kubafasha. Nuko je twobivuga. Umupira wo abana ariko akanovera karacari ubona karacagirimo koko akanovera ku mupira w'amaguru. Oya. Nta karimo. Nabahe bakinyi wibuka bari bakomeye igihe cyane. Bakinyi amazina y'abakinyi ico gihe mu nta mu rugamba mwemera. Munteri mo cyane yari Malik Jabi. Mudeyi. Mbego umwe yapfayitwa Tande. Muri Vitaro. Abakinyi bakomeye bo muri Vitaro. Isa Modela. Indere. Abakinyi bakomeye cyane. Kalume. Abone bakinyi bakomeye kugiye cyane. Okay. Bigaragaza ko rero ni bimwe mu bidasanzwe ariko naza ko iyo abakinyi baje kubashimira nkuko bitewe nuko mama arabafashije byo ni giki ushobora gutumirira nk'abandi bantu bariko barafasha abakinyi cyangwa bifuza kubafasha abakinyi. Ingorane nuko atabombona bagomba gufasha. Bashaka kuri monesha kure zacu karakigana ngavuga bati ushobora usanga bashaka gufasha abico bafasha wo basabiki. Arabo bantu. Nabasaba ko taboro kugira imbere yo kuja gufasha abantu ubanza ukabakunda ukaja kubarorera ukaraba ivyo bafasha muga wabarorereye wabonye ico bamaze ze ukuja kuri tele bakaraba match ukaja kuri tele ukaraba match kabakurikirana aho munyuma ucuronka n'ingufu zo kubafasha nayo atana kimuraba ukurikirana ntaco biba bimaze ubafasha gute. Okay. Aba bakinyi bo wafashije nawe bageze kano kanya Fista Abdulrazak yamaze bari by'umupira kwagiye inama mu rugamba ariko Pierre Chao banda yamugabe bisa no ku myaka irikira murega bo basabike abakinyi wafashije niwe butumwa ubaha twaratura bikino kiganiro. Ico no basaba abakinyi nafashije basaba gufasha abana bagomba gukina umupira nabo bafasha bonyene. Okay. Hari abo uzi bamaze gukina mu academy karuka mbe uracafise academy oya narabihagaritse nta na equipe gishigikira Limiere ni gishigikira nta bakinyi gifise begukira wewe oya ncenda bihagarika abo wari ufise wacubande hari umwana na Inter Star nubu ndaje kumuraba nkamufasha nawe niwo mfasha nari n'ufasha nawe nyene nguri amagodiyo niwo ndamuhamahera y'ivyo akene byose kamuha ije ndamuha. Wow, byiza cyane umva ko Interna kimumuha jewe ivyo unumva ivyo wakoze kuva kene nubura bisazanye nubura bisazanye byiza cyane niwo mwana afungura ngaha akaruhuka akeneye amahera agatora nta ngora nafise akina muri Inter akina muri Premier Division yego n'ibirato bigahera ukamugurira agacaza agatora ibindi. Okay. Abandi bakinyi wa mwafashije hari numwe bamaze kugira academy bona twafashije ino oya nta mutima bafise bagira gufasha ko tumize ko nyanga ashaka gushinga academy muri Rici ino ibujumbura ndamusaba ko yobigira
kugira nawe natange akarorero kuri abo bandi batarabigira. Uravye imice aha Bujumbura ari bona bigira academy hehe niho ubona ko umupira w'amaguru woba byo kora ko bigira Nyange hari impano z'umupira w'amaguru gusumba handi. Mu bisanzwe nkigara ifise impano mugabo mugagara n'abana ntabo tukibona ntawe uzi bagiye hanyuma n'umupira bameze nk'abawuhevye sinzi gituma urumva rero uzosanga rero cegira academy wabo ku Buterere mu Buterere mbe igihe cyanyu na amakartie Bujumbura umupira mu byemeze gute ne hari hakunzwe umupira cyane muri amakartie Bujumbura hariho Nyakabiga hariho Buyenzi Buyenzi umva yamye n'umupira kuva ke Buyenzi Nyakabiga Ongagara yaje apre barabo bakomeye azamusaga umupira ntiwakinwa baje vuba izi za Kamenge umupira ntiwakinwa Kamenge baje kuwukina mugabo bagakina bashwana ntawe uzi ivyo ari byo barakina baragize première division barakina mu nyuma zozonera homvye yagarutse urumva ntituzi ingorane bagira puruta ni benshi abofasha bariho abanyakamenge ni benshi urumva ingorane nibo bazizi tuyibona nzongana zihari ubwo ubutumwa bwa mbere ubutumwa bwa nyuma utumirira abakunzi b'umupira w'amaguru nk'umuntu ariko barisumbura n'aba bana ko baragufasha bari kwagaruka kwibuka gushimira pa gufashwa nawe uracafasha kandi kanyumva birumvikana ari nuwe butumwa ubaha nk'umwe mu inara y'umupira w'amaguru ariko ibana kandi niwe ushaka gufasha murabo nibaza yuko bagikunda umupira no basaba ko baje muri ene yanje bafashe nabo urakeneye bagusubirira yego bansubirire nze numva barakoze ibintu byiza okay abwo twizere ko ibintu bazogeraho kandi ari byiza cyane niyo bidasanzwe kumva gufashwa nawe warafashijwe abari byiza cyane ubwo naba mwamaze nshatse kwiganza kano kanya mararonka nk'amakuru yazi n'aba mu rugamba kwikibwa nta gihari ngo muje kuri tele nuko kwibwa stade ntwari ryari harezi minsi muranjaho kuri CTN gusa mpora muje nk'imyimenyezo mu karaba inkaraba gatonye ngacanza ubona bimeze gute uravye nta mu rugamba za kano kanya bo araho haza bakinye tutabatuzi urumva nta kundi ushoboye kuraba ibyo bakina ni byiza kuko nutaza kumenya ibyo bakina hari ubutumwa wa federation cyangwa umunyezo wa equipe nationale n'aba mu rugamba Sango Patrick Mane hari umuzi nawe ni murazinanye okay waramunya kina oya ntigeze akina yarakunda umupira gusa yarawukunda byonyine nyuma cara entraîner avuka mugagaraho ariko yanterena murazana nyanterena amenye ari umumenyereza ni giki umuziko Patrick arakunda umupira kandi imana izo mushira kure cyane n'umuntu abikunda umuntu arakunda ibintu ndibaza ko imana ishobora kumufasha agira n'ishaka ryo kurondera arasishaka urumva natakinye aragira ibintu by'abantu batakinye kubona ko bifasha cyane okay ubwo mu butumwa kuri federation nk'umuntu w'inararibonye federation no basaba ko bova hasi vraiment bagaterera imigwi bagafasha abakinyi kugira umupira w'amaguru ntusubire inyuma kuko warufashije igihugu cyane abantu baratwenga bakaryoherwa bakaronka ico baraba bakaronka ico bavuga hanyuma urusaku rukahera nibi byo kugwana bigwa by'ubwicanyi bikavamwo urumva byari bifise akamaro kenshi okay nivyo twashimira cyane rero mubandanye n'umundi muja kuri tele muraba ko ibintu bimeze turashimye ngomba ko mwafaje batari bake namwe ndabashimiye murakoze cyane nuko bafaje bakina tari bake Fiston Abdulrazak abitwa bangama mu n'andi batandukanye birumvikana ko ino ni Black TV katubashimire cyane kwa mugumana natwe buri gihe nabakinyi umupira kera babayemo kuva kera kandi bakibana badupartage badusangiza iryo nararibonye rero katubashimire cyane tutumire guma mu natwe buri gihe nuko bafaje bakina tari bake Fiston Abdulrazak abitwa bangama mu n'andi batandukanye birumvikana ko ino ni Black TV katubashimire cyane kwa mugumana
natwe buri gihe n'abakinye umupira kera bawubayemo kuva kera kandi bakibana badupartaje badusangiza iryo nararibonye rero katubashimire cyane tutumire guma mu natwe buri gihe